Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguye kurinda ubusugire bwayo igihe cyose byaba ngombwa. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken asaba Perezida Paul Kagame gukura ingabo z'u Rwanda ku mupaka rusange na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro Blinken yagiranye na Perezida Paul Kagame kuri telefone muri iki cyumweru, baganiriye ku mwuka umeze nabi hagati ya Kigali na Kinshasa. Washington n'ibindi bihugu byinshi by'Uburayi birimo n'umuryango w'ubumwe bw'ibyo bihugu EU bishinja u Rwanda gutera inkunga ya gisirikare umutwe w'inyeshyamba za M23, ibirego u Rwanda rudahwema guhakana. Navuganye na Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ku bijyanye n'ibikubiye muri kiganiro na cya Blinken na Kagame. Mwabonye ryakozwe na Perezidansi hano ndetse n'ibyo abanyamerika bavuze ko baganiriye ku birebana n'umutekano mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse hari n'ibyo nk'umwanzuro cyangwa se icyavuzweho cyo kuvana ingabo z'ibihugu byombi ku mupaka. Ngira ngo nicyo cyatangajwe, ubwo n'ibindi bitaratangajwe nuko byo bitari ngombwa. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rusanzwe rufite ingabo zarwo ku mupaka? Icyo nta banga ririmo. U Rwanda rusanzwe rufite ingabo zarwo ku mupaka, uretse no kugira ingabo zarwo ku mupaka, wenda igihe hakurya y'umupaka hari ibibazo by'intambara, hari ibibazo by'imirwano, biranumvikana. Ariko n'ubusanzwe niyo haba hari igihe mu gihe cy'amahoro, wenda ntirwahagira nyinshi, ariko hagomba buri gihe ingabo zirengera umutekano w'ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage. Nicyo ngiye kukubaza, kuko ngiye kubaza niba koko ingabo z'u Rwanda zarajyanwe ku mupaka kubera kwitegura intambara cyangwa se ari ziri ku mupaka mu rwego rwo kurinda umutekano bisanzwe. Ni mu rwego rwo kurinda umutekano, kuko buri gihe u Rwanda rwaranabisobanuye yuko no mu bituma zihaba ni uko hakurya hari imitwe yitwara gisirikare, nta muntu ubiyobewe, nubwo guverinoma ya Kongo mu byivuga, mu byigenda ivuga hirya no hino ibyirengagiza ko hari imitwe irenga 200 irwanira muri kariya karere. Muri iyo mitwe irenga 200 harimo umwe wa FDLR wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda, ndetse wanabikoze si rimwe si kabiri si gatatu, bakanabyigamba bafatanyije n'ingabo za FARDC. Nta mpamvu rero ingabo z'u Rwanda zitaba ku mupaka. None ni ukuvuga ngo iyo ingabo zijyanwe ku mupaka ariko nko muri ubwo buryo, ni ukuvuga ko u Rwanda se mwaba mwitegura guterwa cyangwa muritegura gutera? U Rwanda rwiteguye kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Rutewe rwa kwitabara, ibyo ngibyo nta nibanga ririmo, ariko ntabwo ari u Rwanda ruzashoza intambara. None niba Blinken yarabasabye ko mwavana izo ngabo ku mupaka, muzabikora cyangwa bizagenda gute? Hari ubusabe bw'igihugu runaka nk'abanyamerika, inshuti y'ibihugu byombi, ariko ntekereza yuko niba abisabye hari n'ibisubizo nayo bamuha nk'ibyo ngibyo ndi kuguha. Kuba yabisaba no kuba bagira ibisubizo bamuha, ntagire icyo bivuga cyangwa akagira icyo bivugaho, ibyo ni ikindi. Ntago umutekano waba ugaragara ko ushobora guhungabana w'ingabo zihave. None kuba Blinken avugana n'u Rwanda kuri ibyo bijyanye n'ingabo no gukura ingabo zorarwo ku mupaka, hari ababibona nk'aho ari nk'ikimenyetso cy'uko Amerika ibona ko u Rwanda rukorana na M23, ko rushobora kuba rushaka kujya kwitera ingabo mu bitugu. Ibyo mubivugaho iki mu Rwanda? Ababibona gutyo sinzi aho babivana, kuko yaba ariko bimeze niko aba yarabivuze. Aba yarasabye u Rwanda kuvana ingabo muri Kongo, niba kuko abo babibona gutyo ariko bumva ariko bimeze. Ntabwo ari byo yavuze buri gihugu ingabo zacyo ku mupaka. Ntiyigeze avuga ko hari igihugu cyarengereye undi mupaka. Ariko mu bihe byashize Amerika ntabwo yabigize ibanga, ivuga ko u Rwanda rufasha M23. Kubivuga no kubitangira ibimenyetso ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibyo ngibyo ntabwo si na Amerika yonyine bivuga, n'impuguke runaka zarabivuze, na Kongo ubwayo irabivuga. Kandi kubivuga uhora ubivuga si byo bikemura kiriya kibazo. Igihe cyose ikibazo kimaze kirenze imyaka 10 duhereye kuri CNDP, bakirengagiza imishyikirano yagiye iba hagati ya guverinoma zitandukanye, ari CNDP ari M23, niba hari ibyo baganiriye hagati y'uwo mutwe na guverinoma yabo, ni ibiki? Niba bishyire hanze. Ese bari bumvikanye ibiki? Ese ninde utarabishyize mu bikorwa? Ese ko nini igihe M23 yatsinzwe yaje kugaruka ite? Ibyo byose igihe cyose bitavugwa, hakibandwa ku kantu kamwe gusa, nicyo gituma iki kibazo gikomeza gihoraho kigaruka, dore imyaka ibaye 10-15. Alain Mukurarinda twavuganaga. Reka igisirikare cyasohoye itangazo kivuga ko kidashobora kuguma kwihanganira umutwe w'inyeshyamba za M23 uhanganye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo rivuga ko mu kwezi gushize kwa 10 abarwanyi ba M23 babujije ingabo z'u Burundi guhita igihe zari zigemuriye bagenzi bazo mu turere twa Kicanga na Mweso. Ariko ntawe itangazo rivuga ku mirwano yahuje izi mpande zombi nk'uko byatangajwe na M23 muri iki cyumweru kuwa kabiri. Inkuru ya Seraka muhabwa nayo uri Nairobi.
Itangazo ry'igisirikare c'u Burundi ritangura rivuga ko intambara hagati y'umuhari wa M23 ugwaniriza leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu buseruko bw'ico gihugu hamwe y'indi migwi yitwaje ibirwanisho yasubiye gusutama. Rikavuga ko uretse ko isesereza ubuzima bw'abanyagihugu iheza kandi ikabangamira ibikorwa by'ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko zarungiswe muri ako karere guhagarikira ihagarikwa ry'intambara. Muri uko kubangamira ibikorwa by'izo ngabo igisirikare ca leta y'u Burundi kido mu rutoke ku ncuro zibiri cabujijwe kurengana na M23 kigemuriye bagenzi babo bari ku birindiro vya Kicanga na Mweso. Ivyo ngo bikaba vyabaye mu kwezi kwa 10. Iyo tangazo riragabisha ko igisirikare cy'u Burundi kitagiye kubandanya kwihanganira ingendo nk'iyo, mbere rikaba risaba abari mu ngabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko gufata ingingo zibereye. Mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere umuhari wa M23 waragirije abasirikare b'u Burundi ko bakorana n'igisirikare ca Kongo hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibirwanisho bagakoresha ibibanza uwo muhari wavuyemwo mu gutera abasivile ataco bazira. Hagati aho M23 kandi yarerekanye muri video umusirikare ivuga ko ari umurundi yafatiwe ku rugamba yambaye impuzu z'igisirikare ca Kongo. Twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira agisha avuze kuri ibi M23 ibagiriza, ariko atwishura biciye ku muhora wa WhatsApp ko itangazo igisirikare cy'u Burundi casohoye ryikwiye. Nagira nkebura abarundi bamenye ko ivyo ari byo byose ivyo ndashimiye ariko aragira mu gufata abarundi akabajana mu ngwano itabaraba abantu batazi ndayishimiye ni perezida ni nyir'ubutungane bw'Uburundi. Perezida nawe adukwaduha ijambo nawe ni itwande itonde uri maneko tuza si ngombwa kumumenya. Ni ngombwa sinagura unozi urumva kino kirundi ari nk'icya Godfather urumva atari aho namba mutamuze nimubwende mubabwiye ko no ses Mike uri mu Bufaransa nturi kurya pizza aho ngaho abarundi bari kuba soma magaro aho ngaho bityo Mike reka muvuge ni sawa none simwe no wabo na muting uburetse wumve mu gufata abarundi akabajana mu ngwano itabaraba itanakenewe. Abarundi bamenye ko babwirizwa kugira icyo babivugako bakamwereka ko ataje ku butegetsi ngo aje kwicisha abarundi twatanguye mu bitaja ntibize. Yaje ku butegetsi kugira ngo igihugu giteze imbere, mugabo ntiyaje ku butegetsi kugira ngo aze ajana abarundi ku macuniro. Ibyo bintu birateye isoni. Ababyeyi nibabe hasi, abakenyezi nibabe hasi bange ko abagabo babo baherera mu ngwano itabaraba. Uburundi nta ngwano burimwo, baremera bagasonza bakagogwa, mugabo bakemera bagatekereza bakaguma ngaho bazi ko kumbura Imana izote bikabibuka. Mugabo kubona abana babo abagabo babo bariko bikigwa muri Kongo mu bintu bitabaraba n'ibindi abarundi bose babwirizwa guhagurukira kugira bakiza abarundi, kuko abo basoda bagenda ku mategeko. Murazo amategeko y'igisoda aragoye, baragira bati nitwanga baratwica. Murazi ko mu minsi yahera bafashe abasoda babyanse bakabahonereza mu Rusizi, bakabica bakabatera mu Rusizi, abasoda 30 bose bakabahonera. Uyu munsi rero abasoda ntibubahuka kwanga kuko bagira bati twokwicwa. Rero abarundi ni twebwe tubwirizwa kuva hasi tukanka ibyo ndayishimiye ariko arakora byo guhonya abana bacu, abahungu bacu, abagabo bacu, abasaza bacu, kubahonereza mu ntambara itaturaba.
M23 ni ya Kongo